Aba bakozi b'Imana nari ngombye ngo ndabasabe bamfasha akaririmbo ko gutazira Imana kubw'urufatiro dufise uno munsi. Ni indirimbo y'igiswahili nakunze cyane kandi ifatiyemo no gusangirira hamwe ijambo ry'Imana. Nagomba mfashe tururirimbe kandi nabo babaruzi barashobora kudufasha kururirimba. Ni indirimbo y'281. Iyo ndirimbo y'281 n'umuririmbyi yavuze kubw'Ubuntu bw'Imana. Yote ninayo niliyapokea kwa wema wake. 281 bamfashe kugira ngo ndidutwara umwanya naho bogira igitero gusa hama bace baguma basubiramwo refrain muyigire kabiri gusa kugira ngo ducungure umwanya. Murakoze sinda gusaka uko murakamutiza. Yes. Yote ninayo niliyapokea kwa wema wako, kwa wema wake. Yote ninayo niliyapokea kwa wema wake unayoenea. Nasifu Yesu namtegemea, aliniokoa kwa neema, aliniokoa. Yote ninayo ninayopokea kwa wema wake unayoenea. Nasifu Yesu namtegemea, aliniokoa kwa neema, aliniokoa. Niliyekuwa nimetoroka, kwa pendo lake nimeokoka. Yesu yu mwema na mwenye rehema, nimeokolewa kwa neema, nimeokolewa. Niliyekuwa nimetoroka, kwa pendo lake nimeokoka. Yesu yu mwema na mwenye rehema, nimeokolewa kwa neema, nimeokolewa. Chaka tatu nataka siwa Mwokozi, si kwa majuto na si kwa machozi, bali kwa damu ninao Mwokozi, nimeokolewa kwa neema, nimeokolewa kwa neema. Niliyekuwa nimetoroka, kwa pendo lake nimeokoka. Yesu yu mwema na mwenye rehema, nimeokolewa kwa neema, nimeokolewa kwa neema. Haleluya. Bwana asifiwe. Murakoze cyane. Asante sana. Ninawashukuru kwa kuimba nyimbo ya wokovu ya wazee ya zamani. Mfalme alikuwa pale, alikuwa akipaza mkono akikumbuka nyimbo ya wakongwe wa zamani walikuwa wakiimba wa nyakati zao. Nimemwona mzee kule mbele yangu, ye akakumbuka nyimbo hii akapaza mkono. Nimemwona mzee Simba kule na mzee Pascal wakamsikia nyimbo huyu
wamepaza mkono wakashukuru Mungu. Haleluya. Na wamama wengine ambao wameemewa na Bwana, nimewaona watu wa zamani walikumbuka nyimbo hii. Haleluya. Tugiye gusangirira hamwe amajambo y'Imana. Amajambo y'Imana avuga kubuntu bw'Imana twagiriwe. Kubuntu bw'Imana twagiriwe. Reka tuvuge ko ubuntu bw'Imana tugomba kubuvuga ko turafise impamvu yo kuvuga ubuntu bw'Imana. Reka dusome amajambo y'Imana ari mu cete Paulo yandikiye abanyefeso, n'amajambo nkunda cyane. Mugabo uko ndayasomye kose nguma numva ubuntu bw'Imana bundengera uko no buvuga. Kandi mu majambo make ndavuga ubwo buntu bw'Imana, ubwo ibiburanga na wewe urashobora kubona woga umubwiyumvirako. Igice cya kabiri mu cete Paulo yandikiye abanyefeso, igice cya kabiri umurongo w'8 kugeza ku murongo wa 10. Abanyefeso, icete Paulo yandikiye abanyefeso igice cya kabiri murongo w'8 kugeza ku w'10 havuga ngo ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe, n'ingabire y'Imana. Ntivyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira, kuko turi biremwa vyayo. Kuko turi biremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Tuvuge tuti amen. Ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana abavuga butumwa barabuvuga. Umuntu wese ahabonye ingene Imana imugiriye ubuntu akumva yo buvuga. Mugabo igihe cyose usomye ijambo ry'Imana uraza kubona ubuntu bw'Imana. Mu buzima bwawe niwasuzuma neza uraza kubona ku munsi ubayeho mu buntu bw'Imana. Ubuntu ni ikintu umuntu ahabwa ataragikwiye mugabo akagiherebwa ubusa. Rimwe na rimwe haraho usanga ikintu umuntu aherewe ubuntu atagiha agaciro. Mugabo abazi ibintu bidasanzwe, iyo igihugu kirinze gifata ingingo yo gutangira ikintu kanaka ubuntu, nuko abo bantu ikigiriye igihugu kiba kibona ko batoshobora kugishobora. Hari undi munsi ndiko ndiyumvira kuri iyi miti y'igitundu, nabajije ati none ni kuki imiti y'igitundu bayitangira ubuntu? Bavuga bati hajya boyishira mu gaciro ugereranije ibiciro vyayo. Ati abayikwiriye bopfira rimwe bose. Ati kuko batobishobora igihugu gica cemera kubitangira kikabibaha ku buntu. Kandi rimwe na rimwe kuko babitanze ku buntu ucumengo ntaco bimaze. Abandi barabinwa canke ntibabinwe. Mugabo utabinyoye abayemeye guhitamwo urupfu. Abayemeye guhitamwo urupfu kandi abayemeye no kwanduza abandi. Kuko utakivuye wewe urapfa kandi nabo mubana ugashobora kubanduza. Ubuntu rero ni ikintu abantu batanga bagatangira ubuntu. Kandi abagitanga baba bazi igiciro cacu. Ubwo n'ubuntu narimvuze bw'ivyo mwisi bishobora kudufasha mu bintu kanaka. Mugabo hari ubuntu bw'Imana nabwo burengeye uko dushobora kubuvuga. Imana ishimwe. Ubwo buntu twagiriwe turagomba gufata umwanya mutonyi ngo tubuvuganeko. Ubuntu ni ikintu umuntu ahabwa atarakigikwiye mugabo ku buntu Imana ikakimuhereza. Ico rero Imana yaduhaye ku buntu nuko hari agakiza twahawe ku buntu kubw'ikiguzi cy'umwana wayo Yesu Kristo yatanze ku musaraba, agapfa azira ibigabitanyo vyacu, tukaronka agakiza kangana ubugingo budashira kubukakiriye tukagihabwa ku buntu. Ubuntu rero uburavye uraza kububona kuva muri Edeni, uza kubona ubuntu bw'Imana. Reka ndakwibutse ko ukuremwa kwa Adamu kwavuye mu vyiyumviro vy'Imana, nta wayigiriye inama, nta muntu yayihanuye ngo mu muntu, mugabo kubw'ubuntu bwayo ire mu muntu, mw'izina rya Yesu Kristo.
tuvuge tuti amen. Twese twitwa abo turi kuko ubwo buntu bwagiriwe sogokuruza akaremwa nk'umuntu. Kandi ikindi mbona kubw'ubuntu bw'Imana uraza kubibona mu gitabo c'Itanguriro 2:16-17, Itanguriro 16:17 mu ntunge. Itanguriro ni 2:16-17. Itanguriro havuga ngo iki? 2:16-17 havuga ngo Uhoraho Imana abarira uwo muntu igiti cose co muri iryo tongo ukirye kuko ugomba, ariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntuzukirye kuko umunsi wakiriyeko uzopfa nta kabuza. Imana itubabarire cyane. Umuntu rero Imana muri ubwo buntu bwayo ntiyamuremye ngo amere uko nyene gusa. Imana imuremera ibyo kurya. Ndashima Imana ko turya ku buntu. Sogokuruza Imana yabimuhaye ku buntu, imutegurira itongo, imushiramwe ati ndaguhaye genda ufungure kandi ku buntu. Aha nagumye nibaza iciyumviro, mbega burazi yuko umuntu Imana yoshiraho hanyuma ikamubeshaho nk'uko abandi bariho, mugabo ikamubwira kondisiyo yuko azoba hatarya mugabo akabaho. Mbega yogira umunezero mu bantu bari ku isi? Umuntu yobaho mugabo akabaho atarya, ninde yovyipfuza? Imana rero irazi ku buntu, umuntu imushira mu itongo ku buntu kandi muha kurya. Undi munsi arabakozi Imana bari kuvuga ati mwijuru ntibazorya. Ngo none tutariye twoba tugiye gukora iki? Urumva abantu bagira amatsiko ku byo kurya. N'ubu umuntu umubwiye ko tuzoja mu ijuru mugabo hakaburamwe ibyo kurya, aca yumva umenga iryo juru yofuma riheba, kubera ko abantu bakunda kugira gute? Kurya. Umunezero w'abantu ni ukurya. Imana rero irema Adamu imuha n'ivyarya ku buntu. Kandi natwebwe uno munsi naho omengo ufungura ucumukuye urondeye ibi na biriya, mugabo ndakubwire ko ari ku buntu ufungura. Nubo bataronze ibyo afungura ejo, uno munsi ku buntu bw'Imana, Imana yabiguteguriye. Nturara udafunguye. Kandi twese turi ngaha, burya uwozana igipimo ati umuntu atacishije akantu ku munwa tumuha ikidari, burya cotwara bake. Ku buntu Imana iratugaburira. Ubuntu bw'Imana buragira gute? Ubuntu bw'Imana, Imana yaraduhaye kubaho, turavuka. Uku kuvuka umuntu akabaho, ndakubwire ngo n'ubuntu wagiriwe. Ni wabishira mu gaciro uzosanga hari ubuntu wagiriwe. Wabayeho, ubaye mu mahiganwa y'abandi benshi bifuza kubaho mukara ka papa wawe na mama wawe, usanga wewe uriho kubwo buntu bw'Imana. Nturiho kugihamana, nuko hari ubuntu bw'Imana yakugiriye. Iyumvire ko wiyumvire ko haraho Satani agomba kugugira gute? Kubonera abantu akamubwira ngo we ntacuri, wewe ntacumaze. Mwo ndakubwire ngo ubuntu bw'Imana bwatunyubaho. Wirabe canke uze gutiza ikiyo, wirabe ukusa ukumeze n'ubuntu bw'Imana. Hallelujah. Haraho ufata ikiyo ukiyumvira ukaraba ingene Imana yagucafye, ukaraba ukavuga ati none jewe Claude, jewe Leopold, kuba nsukunsa natanze ikiguzi citwa ngo iki? Ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana ubwitegereje burarengeye uko dushobora kuvuga. Ubuntu bw'Imana butuma tubaho, Imana itubeshaho. Ubuntu bw'Imana bugira gute? Ubuntu bw'Imana buratugirira ivyiza ku munsi ku munsi. Ivyo utoshobora kumenya, ivyo uzi n'ivyo utazi, Imana ibiduha ku buntu bwayo. Uraryama ukavyuka ku buntu bwayo. Turi ngaha duhejeje kumva abitavye Imana, mugabo ku buntu bwayo yashatse ngo bihano kandi wumvirize ijambo ry'Imana. Kuba ufise ibyo ufise akazi n'ubuntu bw'Imana, kuko abatakagira nabo barahari ni benshi kandi ntibashobora kuburanya Imana. Kandi iyo Mana
ishobora kubarekera mu kiringo kanaka ngo baba atako bafise, niyibateguriye ikindi kiringo ivuga ati nawe urashikiriwe ikakaguhereza ku buntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana nibwo butuma usa ukusa. Haraho mbora niyumvira kuri iki kintu citwa umuntu kumera uko ameze ugasa ukusa, ko haraho abantu batiyumvira ko ari ubuntu bw'Imana. Haraho Imana yagucapuye uko yagucapuye, iyo uri imbere y'ikiyo kikakubwira ati by'ukuri uri mwiza, ugasha wigereranya n'abandi, kumbura yaguhaye ubwirabure bwiza, yaguhaye uburebure bwiza, ubugufi bwiza, uri inzobe cyangwa uri mwembamba. Ubwo bwose uravye uraza kubonamo ubuntu bw'Imana, kandi ukugira neza kw'Imana kwatumye umera uko umeze. Ariko haraho usanga umuntu ivyo Imana yamuhaye ku buntu agaruka akavyitaguyiwe, ukazobona ariko arakengera abandi. Uw'Imana yahaye uburebure yabona umuntu yagize imetero imwe n'amasantimetero 40, akamwitegereza gutya agatangura kumuraba, mbere akanamutwenga ati mbega uryawe nibiki, ararya ntarya, byagenze gute kugira ngo arehe nk'itugu? Harabaza itugu, itugu n'akamwa kaba kameze nk'igifunzi, hari abantu babicokorana. Mugabo uko Imana yakugize, Imana kubwo buntu bwayo ntacu ufise wirata, Imana niyo yakugize ukuri, ukwiye kubishimira Imana n'ubuntu bwayo. Uraryama ukavyuka kubwo buntu bw'Imana. Ivyo ukora akazi keza canke kabayabaye, ivyo vyose n'ubuntu bw'Imana. Ivyo uzi washoboye mu buzima, haraho umuntu yibwira ati jewe burya ndashobora iki na kiriya, ndakubwire ngo n'ubuntu bw'Imana. Ivyo uzi sivyo wihaye. Warize ufise diplome, n'ubuntu bw'Imana. Woja ahantu ukavuga ati Imana ndagushimira ko nize bigashoboka, mu gihe hari abo twiganye mbere bandusha n'ubwenge ariko bitashoboye ko batera imbere kubw'ibintu byabazibiye ntibashike iyo bipfuza gushika. Aho washitse ubishimira ubuntu bw'Imana. Ntacu ufise wirata uretse ubuntu bw'Imana gusa, nibwo buhagije. Imana yaduhaye byinshi twodondagura kugira ngo ntidutakaze umwanya. Nagomba ngo ntihagire ikintu umuntu yirata, ntihagire ikintu umuntu yirata, nk'uko twabonye uyu mwanditsi Paulo ariko aravuga ivyerekeye ubuntu bw'Imana. Mu majambo twasomye twabonye ngo Uhoraho mundunge aho nsomye siho, ni igitabo c'Abanyefeso, mucete Paulo yandikiye Abanyefeso, ni usanga aya majambo twatanguye gusoma ari mu gice ca 2 umurongo w'8. Ahavuga ngo ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana. Agakiza nako nyene n'ubuntu bw'Imana. Iyo umuntu akijijwe mvuge ngo n'ubuntu bw'Imana bagiriwe, kuko kuba warakijijwe ugahita mwiyingabire iruta izindi zose, ufise amatwi abiri, abandi muvukana bari bafise abiri, abavyeyi bawe bafise abiri, ariko urashobora kuba uri umwe yagiriwe imbabazi n'Imana, ugasanga ubutumwa bwiza urabwumvise, ukabuha agaciro, ukabwakira, ugasanga ubaye ico umwe mu muryango wanyu ashobora kuba yipfuza atarakironka. N'ubuntu bw'Imana. Aho umwanditsi ku 9 avuga ngo ntivyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira. Murazi mu buzima bw'abantu, abantu barakunda kwirarira kandi bakirata ibikorwa. Mugabo ndashima Imana kandi abavyirata ari naho baba bishobora uko nyene bavyirata. Mugabo ivy'agakiza ni ikintu umuntu ahabwa ku buntu ataco wo kwirata. Uyu Paulo ariko aravuga ibi, ntabwo Imana yabimukoreye, ntabwo Imana yamugiriye ubuntu kubera ko yari umukozi w'ivyiza. Turamubona yari umuntu mubi, umuntu ahama ishengero, umuntu ahama abakozi b'Imana. Mugabo muri uko guhama abakozi b'Imana yiyumvira ngo ayakorera Imana, Imana iramuhwikira ari mu nzira ije Damasiko, aho yaciye abona ko ahaye agwanya uwadashobora. Ubuntu bwayo rero arabushobora kubuvuga kuko yagiriwe imbabazi, akaronka agakiza ku buntu. Abantu barakunda ivyo bakoze, akavuga ati jewe nakoze ibi binshikana kuko ari je nakoze. Mugabo agakiza
si ibintu urinda gukora, ariko urizera gusa imbabazi z'Imana, utarabiye ububi bwawe, utarabiye ibyo wadabanganije, ukabwira Imana ati Imana ni jewe ndaciye bugufi, ndamenya ububi bwanje, ungirira ubuntu. Ibyaha byawe naho byo babitukura ngo iki tukutuku, Imana irabihindura bigacika derere nka sheregi. Sawuli yari umwe mu bantu bashobora kuba bononye mbere n'ubwicanyi bwarimo, mugabo iramugirira ubuntu. Ntihagire ico wirata rero muri iyi nzira y'Imana. Hari ikintu tugarirwa ku buntu kandi cy'agaciro na gakiza, kuko turi biremwa byayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza iby'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Hajya ni yuko ibintu byiza mwene data, nagomba ndakubwire ngo ntihagire ico wirata, n'ubuntu bw'Imana ibikugiriye, kandi ubwo buntu bw'Imana ikugiriye kugira ngo ukoreshwe ibyiza, uzobimenya nitwashika mu gihugu cyo mwijuru. Ubu turiko tuvuga ivy'ibikorwa, harimo kubaka urusengero. Twumvise mwene data Imana yakoze ku mutima, akavuga ati jewe naho nabuza akanya, reka ntanga akavuna musase kabaza kuhirirwa, kugira ngo ntibaze kugwabira bategwe intege mu gukora ico gikorwa. Uwo nawe n'ubuntu bw'Imana yagiriwe, ngo Imana imuhishurire ivyo mvuga ngo n'umugabane uwo yabikije mu gihugu cyo mwijuru. Niyashikayo azobona ko mu byiza byose yakoze, ico naco carusi ibindi, kuko yabikije ahadata, ahatibagira ubuntu bw'Imana. Iyo Imana ikoresheje rero umuntu ibyiza, nabwo nyene buba ari ubuntu bw'Imana. Nagomba mvuge rero ubuntu butangaje bw'agakiza twahawe uhereye ku Imana yahamagaye. Murabe dusome iyi mirongo ya Bibiliya kugira ngo murabe ubuntu Imana yagiriye sogokuruza, ari ubuntu nawe ishobora kukugirira ubuntu yangiriye. Ndagomba dusome amajambo aboneka mu gitabo c'Itanguriro 12, igitabo c'Itanguriro 12, dusome umurongo wa mbere kugeza Itanguriro igice ca 12, umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Havuga ngo Uhoraho abarira Aburahamu ati va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagire umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha. 4. Nuko Aburahamu aragenda nk'uko Uhoraho amubariye, Loti ajana nawe. Aburahamu yari amaze imyaka 75 igihe yava i Harani. Imana ishimwe. Kuvayo igice ca 20, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Kuvayo igice ca 20, dusome umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Imana ivuga ya majambo ati nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu ca Egiputa, mu nzu y'ubuja. Ntukagire izindi mana umbangikanya, ntukibazire igishushanyo canke igisa n'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru canke hasi ku isi canke mu mazi yo mu kiyaga. Ntuzu vyikubita imbere, ntuzu bisabe, kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana ibigabitanyo vya base,
nkageza ku runganwe rugira gatatu no ku rugira kane rw'abanyanka. Imana idufashe cyane. Dusimbe dusome mu gitabo ca Yosuwa. Yosuwa dusome mu gice ca 24 umurongo wa mbere tugeze ku wa 5. Aha ni Yosuwa yibutsa abisirayeli ivyo Uhoraho yabakoreye. 24:1 turageza ku murongo wa 5. Maze Yosuwa akoraniriza imiryango yose y'abisirayeli i Shekemu, ahamagara abashingantahe b'abisirayeli n'abakuru babo n'abacamanza babo n'abagabisha b'ingabo, barenguka bahagarara imbere y'Imana. 2. Yosuwa abarira abantu bose ati uku ni ko Uhoraho Imana y'abisirayeli agize ati, kera basogokuruza banyu baba hakurya ya Efurate, nka Tera se wa Aburahamu na Nahori, basaba izindi mana. Bukeye njana sogokuruza wanyu Aburahamu ndamukura hakurya y'urwo ruzi, mugenduza igihugu cose c'i Kanani, muha kurondoka, muha Isaka. Isaka nawe muha Yakobo na Esawu. Esawu muha umusozi Seyiri ngo awegukire. Yakobo nawe amanukana n'uruvyaro rwiwe muri Egiputa. Imana idufashe cyane. Atayo majambo yose none usomye ugomba kutubarira iki? Ndagomba aha hantu dukuremwo ikintu citwa ubuntu bw'Imana. Dukuremwo ubuntu bw'Imana. Usomye amajambo twahereye ko mu gice ca 12 c'itanguriro 1 kugeza kuri 4, ubona Imana ihamagara Aburahamu. Uyu Aburahamu Imana imuhamagaye imubwira ati, va mu gihugu canyu, uve mu muryango wanyu, uve no mu nzu ya so, uze ndakwereke iyo ndakujana, aho nzokuraga igihugu. Imana imubwira aya majambo ati, umva, jewe ndagutoye, uzoguhezagira nzomuhezagira, uzokuvuma azoba yivumye ubwiwe, azoba hejeje kwikuramo. Imana dusenga ni Imana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo. Mwisi yose niwe wenyene ijambo ry'Imana rivuga n'agakiza twaronse gakomoka muri uyo muntu. Gakomoka muri uyo muntu. Uzomuhezagira azohezagirwa. Mugabo hepfo kandi uraza kubona Imana iciye imubwira ati, fata akayira rero ugende. Atarinze guharira, ataravye ibyo kuva mu gihugu. Bene data, guta igihugu wavukiyemwo abantu bazi iyo bari abanyamahanga mu bihugu byo hanze. Hari abo mwumva ngo n'aba diaspora bari muri Amerika, bari muri za Canada, bari mu bihugu bitandukanye vy'Iburaya, bari mu Bufaransa, mu Butaliyano, bari mu Bwongereza. Abantu ukumva barahandu, mugabo barya abantu bagomvye kukubwira ukuri. Iyo uri mu gihugu kitari icawe ubaho ugowe. Umuntu wese arashobora kukwigenza ko icambere abantu bagomba kuvuga, bavuga ati ugo runtu n'ugwahe. Ari mu bazungu ho bagomba kuraba n'ubwirabure bwawe, bakavuga ati uwo muntu asa n'amakara n'uwahe. Uwo muntu adasa natwe agomba kwigira ibiro biteze mu gihugu cacu. Abo bantu rero haraho usanga batagira ijambo. Kumbure ibihugu byose ntibimeze uko, mugabo hari ibihugu vy'ukuri by'abantu b'amacakubiri y'amoko, ababirimwo rero niyo bagiye gupakasa babaho bamerewe nabi. Ivyo nyene ni vy'Imana yabwiye Aburahamu ati, banzu bite uzi, uva mu bwoko bwanyu, uva no mu nzu ya so unkurikire. Ivyo ni ibintu bihambaye nk'uko mubizi. Ikintu tubona Aburahamu yakoze, yavuze ati, ko mpamagawe nawe mwana, ndemeye ndaje. Ucubona urugendo Aburahamu yagize, Imana imusezerana igihugu atazi ngo nicahe, aremera aragenda. Agenda araraguza. Bibiliya yerekana yuko Aburahamu naho yigeze yubaka inzu ya etaje, naho yari umutunzi.
naho yigeze azarenga inzu, kuko yari afise Imana imuhamagaye, imukuye mu gihugu ciwe, mu nzu ya se no mu bwoko bwiwe, imujanye atazi. Mugabo Imana ko ari umwizigirwa, aremera arayikurikira. Muvuge muti amina. Iyi Mana burya niyiduhamagara, burya umuntu aja mu ijuru ibi bintu atarabimenya, nawe nyene abagifise ingorane. Hari abantu bubaka, simvuze ngo ntimwubake, mugabo mwibuke ko naho wubaka harya si wawe. Abantu baritira ibyo bubatse bikabatwara umwanya munini, bikabananira no gukorera Imana. Yubatse etage, ifise ivyumba nka etage zitatu, mfatire kuri ntoya, irimwe ivyumba bishika nka 30. Hanyuma akinjiramo akaja mu cumba kimwe co muri ivyo, nimba yakigize kininiha akakijamwo akaryama. Ajyanye muri kimwe mu vyumba bingana gute? 30 birenga. Hanyuma avuye muri byo akamanuka wenyene, kumbura afise abana babiri, abandi babiri umwe afise gwiwe uwundi agwiwe. Mugabo ibindi vyumba byose ntibigira ikibigira gute? Ikibiraramwo. Mugabo bari mwibarabara batabura aho barara, abariko birukanwa mu mazu, harimo n'abizera mu ishengero, ukabimenya ati jewe naho mba mu nzu nini hariho abantu batagira aho barara, tuba turi kumwe kandi abo baja mu ijuru. N'ubuntu bw'Imana kugira ngo umuntu yibaza ati mwisi ahandi si wacu, iwacu ni mu gihugu cyo mu ijuru, ugatwara ibitwarika, kuko ibyo ari byo byose iyo mu ijuru niyo tuzoba. Kandi abantu batakaje umwanya ibyabo bakabirunda mu isi, bakayinvestisa mu isi, uzobona yuko nibashika mu ijuru bazobona ko bataye umwanya. Aburahamu rero ntiyigeze yubaka. Aburahamu yaba mu mahema. Aburahamu agenda arunguruza gushika i Kanani. Twamubonye rero uyu muntu, uyu mutima Imana irashaka kubona n'abantu baja mu ijuru. Naho dufise ibyo turonderera ngaha ku isi, mwibuke ko byose atana kimwe tuzojana. Harahiriwe uw'Imana ihishurira ati bike mfise reka mvange n'Uhoraho, bike mfise reka nsanga umucango mu bihoraho. Naho utobimenya ko yabivuze ari umwizigirwa, yatumye Aburahamu ategura iteka, Imana ikamubwira tuzoguhezagira nzomuhezagira, uzokuvuma nzomuvuma. Ca wibaza isi yose aha turiko dusenga Imana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo yamuhamagaye kuko yayemereye imuha izina rurangirana. Twasomye uwundi murongo uri mu Kuvayo. Uyu murongo uri mu Kuvayo mu gice ca 20 umurongo wa mbere kugeza ku wa 5, ni igihe Imana yari kiratanga ivyagezwe. Iri kiratanga ivyagezwe, urabona Imana mu bintu yanka, mu bintu Imana yanka, iranga iki? Ibigirwamana. Imana iranga abantu basenga ibigirwamana. Twabibonye mu gitabo cyo Kuvayo, aho Bibiliya ivuga ngo Imana iravuga aya majambo ati ndi Uhoraho Imana yawe, yagukuye mu gihugu ca Egiputa, mu nzu y'ubuja. Ntukagire izindi mana umbangikanya, ntukibazire igishushanyo canke igisa n'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru canke hasi ku isi canke mu mazi mu kiyaga. Umviriza kuri 5, ntuzu vyikubita imbere, ntuzu bisabe, kuko je Uhoraho Imana yawe ndi Imana ipfuha, mpora abana ibigabitanyo byabase, nkageza kurunganwe rugira 3 no kurugira 4 rw'abanyanga. Ayo majambo ni Imana yari kiratanga ivyagezwe. Ico ngomba ngaha ni giki? Murazi nimba hari ikintu Imana yanga, nugusenga ibigirwamana. Iri bwirizwa rya mbere Imana yahaye Abisirayeli, Imana rivuga ko bitari bike, ko yanga umuntu ahitana ikintu kitari Imana, akacikubita imbere, akagisaba, akakibwira ati ni wewe Mana, ni wewe. Imana yavuze ngo ubikora sinzobura kubimuhora wenye n'ubwiwe, nkabihora n'uruvyaro rwiwe, kurunganwe rugira 2, kurugira 3 no kurugira 4 rw'abanki Imana mu buryo baja mu gusenga ibigirwamana. Muri iki gihe hari abantu baba barumvise ubutumwa bwiza, mugabo ugasanga mu rusengero baraza bafise ibintu babangikanije, biyumvira ko ari urukiza rwabo. Mugabo naho vyo babimeze gutya, ubu munsi nakuzaniye inkuru nziza, ndakubwire ngo yagiriye imbabazi Aburahamu, niyishobora kukugirira imbabazi nawe.
mu majambo twasomye muri Yosuwa mu gice ca 24, muri Yosuwa mu gice ca 24 twasomye amajambo ahereye ku murongo wa mbere ukageza kuri 5, aho twabonye avuga ngo Yosuwa akoraniriza imiryango yose y'Abisirayeli Shekemu, ahamagaza abashinga ntahe b'Abisirayeli n'abakuru babo n'abacamanza babo n'abagabisha b'ingabo, barenguka bahagarara imbere y'Uhoraho. Yosuwa ati abantu bose uku niko Uhoraho avuze, niko Imana igize y'Abisirayeli agize. Umviriza ati kera basogokuruza banyu baba hakurya ya Efurate, ahavuga ngo nkatera se wa Aburahamu na Nahori basaba izindi mana. Uyu Aburahamu Imana ihamagaye ngo azoba sekuruza w'amahanga, Imana izoha umugisha. Uramubona se kuva ahwereye kuri papa wiwe yari umusenzi w'ibigirwamana, kandi ntiyari umusenzi w'ibigirwamana gusa. Uravye insiguro zindi zikwereka ko se wa Aburahamu yari umucuzi w'ibigirwamana. Mu yandi majambo nivyo vyabaha amafaranga, nivyo vyari bibabeshejeho. Mugabo uwo nyene muca mubona bwa buntu bw'Imana butangaje. Uravye ko ari umwana wa Tera, umusenzi umucuzi w'ibigirwamana, umudandaji w'ibigirwamana, umuntu naye na Aburahamu yarabayeho kubw'ibigirwamana, umengo ntiyarakwiye guhamagagwa ngo agire umugisha nk'uko Bibiliya ivuga. Mugabo ihamagagwa rya Aburahamu rivuga ngo n'ubuntu bw'Imana. Yesu ashimwe. Bwira mugenzi wawe muri kumwe ati ubuntu bw'Imana buratangaje, ubuntu bw'Imana buransiga mu bwenge. Ubuntu bw'Imana itarabira ububi bw'abakwiye kubihanirwa, bigahanirwa abana babo n'uruvyaro rwabo ruzokurikira. Imana igahamagara umuntu hanyuma igacimuraga umugisha, ikamusezeranira umuhezagiro, ikamusezeranira kuzobaho, ikamusezeranira ko amahanga yose azohezagirwa kubwiwe. Ubwo buntu bw'Imana yahamagaye Aburahamu, kandi ari nabwo tuvuga ati Imana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo, Mana y'amasezerano, gira ibi n'ibi n'ibi, gira ibi n'ibi kw'ishengero, kandi Imana ikavyumva. Ibi ndiko ndavuga ngo n'ubuntu bw'Imana yahamagaye umuntu mubi, umuntu ibyo akora niyo yakomotse hari mu bintu bibabaza Imana, mugabo imuhindura sekuru w'amahanga. Reka ndakubwire ngo turi kumwe ngaha, aho ukomoka ntaho nzi, ingano ubaho ntavyo nzi, baso wawe mbere nawe urimwo, kuko hari ingingo za papa dushobora kubagiriza, mugabo hari n'ingingo z'iwacu bwacu. Hari abantu basenga ibigirwamana bumva nibi tuvuga, hari n'abandi basanga ibyo barimwo babikwegewemwo n'ivy'akaronda kabasogokuruza babo. Mugabo ndagomba kuvuga ngo ubuntu bw'Imana burahagije, burashobora kuguhindura ihanga ritavumika. Haleluya. Ubuntu bw'Imana buriko buravugwa, bugomba kukubwira ati ubuntu bwayo burahagije ngo buguhindure. Igihambaye nuko witaba. Imana yahamagaye Aburahamu agaca asiga ivyase, akagenda mukurikira. Yaja, kandi yaja ntihari habi, kuko yarigiye kumuraga igihugu c'i Kanani gitemba amata n'ubuki. Ico cari igihugu co mw'isi. Mugabo reka dusubire kuri rya jambo twabona mu gitabo c'Abanyefeso, kandi niho tuzoba dutera dushira kurangiriza. Rya jambo twabona mu Banyefeso mu gice ca 2, dusome kuva ku murongo wa mbere. Ubu duhere ku murongo wa mbere. Havuga ngo iki? Namwe yarabagize bazima hamwe mwari mupfuye, mwishwe n'ibicumuro byanyu, ibyo mwagenderamwo kera nk'uko ivy'isi bigenda, mwumvira umwami w'abaganza ikirere, niwe mpwemu ikoresha mu bantu b'intabarigwa. Kandi natwe twese twahora muri bo kera mu kwipfuza kw'imibiri yacu, tugakora iby'imibiri n'imitima bigomba, kandi mu kameremere kacu twarabukurakirwa nk'abandi bose.
umviriza kane, ariko Imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro byacu, yatugiranye bazima na Kristo, ubuntu nibwo bwadukijije, yatuzuranye nawe atwicarikana nawe ahantu ho mu ijuru turi muri Kristo Yesu. Haleluya! Kugira ngo mu bihe bizoza ize yerekana itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo mu kutugirira neza muri Kristo Yesu. Tuvuge tuti amen. Bene data, iyo nibutse ubwo buntu bw'Imana numva nawe utangariza umuntu wese ari ngaha. Paulo nk'umuntu yabaye mubi ku rugezo rwo guhaba ishengero, ku rugezo rwo kubica, nawe abona ubwo buntu Imana yamugiriye, avuga ati natwe niko twari turi muri kahise, twarabo kurakirwa nk'abandi bose, mugabo Imana umutunzi w'ikigongwe iratugirira imbabazi. Ubuntu nibwo bwadukijije kubwo kwizera. Wowe uri ngaha, ndazi mu buzima bwa minsi yose hari abakijijwe mugabo bikabananira gukora ibikorwa by'abagororotsi. Mugabo ngaha twabonye ngo ivyo nyene nivyo twaremewe muri Kristo Yesu, kutabihamvya ngo umenye ko igikorwa cyose ukoze kubw'izina ry'Imana, kubw'igikorwa cyo guhesha Imana icubahiro, ugasanga utabihamvya, burya mu maso yawe haba hari uruhumyi, haba hari ibintu bituma udahamvya ivyo. Ubona ivy'isi, kandi sinayivuga ngo Bibiliya ivuga ngo twebwe, Paulo ariko aravuga hariya mu gitabo cy'Abikorinto ngo ntituraba kubiboneka, kuko ibiboneka ari iby'akanya gato, mugabo bitaboneka bikaba iby'ibihe bidashira. Amaso yawe rero arashobora guhuma bikakunanira gukora ibyiza, kandi ari byo twaremewe muri Kristo Yesu. Kandi kikwereka ko bakijijwe nuko gukora ibyiza bitaba ibintu biremereye. Gukora ibyiza bikwiye kuba ibintu bikubangukira. Mugabo reka mbwire n'abatarabimenya ibyo nabyo kumure batarakizwa. Hari ubuntu bw'Imana ubwahamagaye umuntu mubi akomoka mu bantu babi, se umusenzi w'ibigirwamana, igisanzwe kibabaza Imana, mugabo Imana iramukuramwo. Uwo muntu yitwa sokuruza w'amahanga, umuntu ashobora guhezagirwa, abazomuhezagira bagahezagirwa. Ndavuga ngo ubwo buntu bw'Imana nagoma ngo ndabutangarize ishengero riringa, utarabwakira ubwakire, utarabiye ububi bwawe, utarabiye ukusa. Hari urubanza umutima wawe ushobora kubugucira, ukumva ububi bwawe, hogera igihe uvuga ati mbega umuntu nkanje nogirirwa imbabazi. Iyagiriye imbabazi Aburahamu nawe yozikugirira. Iyahamagaye Aburahamu ikamukuramo ikintu, umuntu mwiza azohezagira amahanga, nawe urashobora kuva mu muntu mwiza. Hari Kristo yapfuye, umwizeye niwe soko ry'umuhezagiro. Uri umwigeme yihebuye, uri umupapa yihebuye, umumama yihebuye, hari Imana mu ijuru ishobora kukugiramo ikintu ciza kizotuma abaguhezagiye nabo bahezagirwa. Uzokwitenga ngo agomba kuvume, abagororotsi ntibavumika. Ibarinda mu ijoro no ku murango. Uragomba kwiyuzuza nayo nimba uri ngaha ukaba utari bw'umwakire. Jewe naniyumvira ngo uve hasi uzubwire umutima wawe ati Mana, ico Aburahamu yakoze, akavuga ati ko ari wewe ubimbwiye, ndaje ndagukurikiye, ntubesha ntuhendana, iyo unjana ndahizeye. Hari inzira rero ijayo, ni muri Kristo Yesu umwana w'Imana. Paulo ati natwe niko twari turi kera muri kahise, mugabo Imana itugirira imbabazi. Ubuntu nibwo bwadukijije kubwo kwizera. Urakeneye ubwo buntu bw'Imana? Nagomba nguve hasi tuve ngaha dusengeye abantu bakeneye ubuntu bw'Imana, kumure batari bwo babwakira. Hari ababwakiriye mugabo ugasanga ubwo buntu bw'Imana umengo babuherewe ubusa. Twahamagawe kugira ngo dukore igikorwa ciza cose gihesha Imana icubahiro. Hari ibikorwa bidasozereye ushobora kuba wewe wiyagiriza. Ubu turiko turavuga iby'inyubako y'urusengero, ubu hari umuntu ari ngaha ata kintu na kimwe arakora, mugabo imigambi yo kuzererenga inzu gwawe urashobora kubuyifise, kandi ni byiza. Mugabo reka ndakubwire uko uzozererenga, yarabivuze mukozi w'Imana Claude ngaha, uzozererenga mugabo ntuzoshikira Salomo. Uyu Salomo ku mpera y'ubuzima bwe yavuze ati nabonye byose ari ubusa. Mugabo urashaka ko ibyawe bigira igiciro, na wewe nimba warakijijwe uve hasi usaba Imana kugira ngo Imana iguha amaso
yo kumenya ibigororotse, kuko nivyo twashizwe imbere kandi ntibigoye ntibiremereye kubikoresha. Igihambaye no gusaba Imana ngo ikwereke ivyo ukora. Uve hasi dufatanirize hamwe gusenga. Umuntu atarizera ububi bwawe bwose, ndagutangariza ngo yagiriye imbabazi sogokuru iri ngaha nawe ngukubabarire. Warasubiye inyuma, warataye Imana. Hari imbabazi z'Imana, hari ubuntu bw'Imana. Urakora ugataha, uraryama ukavyuka. Ivyo wiyumviriye byose gukora urabikora kuko ubuntu bw'Imana. Mugabo nagomba ngo ubwo ntubupfisha ubusa. Aya majambo agutere kuza imbere y'Imana. Ubwira Imana, umbabarire Mana, naracerewe, naratakaje umwanya, umbabarire. Uve hasi ushike hano, kuko biti bifukamiro hasi birimwe intsinzi yo kugobotora. Umwami w'ikirere ashobora yakubohesheje ibintu bitandukanye, nguko Paulo twumvise bivuga ngo kera twagenda uko umwami w'ikirere abigomba, acura abantu ubufuni na buhoro. Mugabo avuga ati ubuntu bwa Yesu Kristo bwaratugobotoye, kandi ubwo buntu butwizigiza ibihoraho. Uragomba ngo Imana mugiranire imigenderanire nayo myiza. Saba imbabazi Imana, haguruka, va hasi uze dufatanirize hamwe gusenga. Narinda guhaye kano kanya ntakugoye, jewe ndasenga nikizima nabivuze uri ngaha. Mugabo hari insinzi. Ico Aburahamu yakoze yaremeye, yaritavye, arakurikira, kandi Imana imuha umugisha. Hari umugisha ushaka, va hasi, va hasi uze. Hari ikindi Imana igushaka ko mu buzima bwawe. Hari abantu bari bamfata byanga kuko banse kuvanga n'Uhoraho. Hari abantu bagenda ivyumviro byabo bikabohwa kuko banse kuvanga ubumenyi bwabo. Ivyumviro byabo ni Uhoraho Imana nyeningabo. Va hasi uze dusenge, Imana ikugirire neza. Yahezagiye Aburahamu, iriteguye kuguhezagira nawe. Kandi hari umuhezagiro turonga kubwa Kristo Yesu. Ivyo azotugabira si vy'ibyo biboneka. Twumvise Paulo ariko arabishingira intahe, ahavuga ati uyo azoduha ingabire, uwo azotugororera mu gihugu cyo mwijuru. Tuzohabwa ibitabora, tuzohabwa ibitayoka, tuzohabwa ibitazoragwa abandi. Ivyo urondera mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hari naho abazobitorana abatarabari bari barabitegekanirijwe. Uze dufatanirize hamwe gusenga. Ababene data barakoze kuza, mugabo ndumva umutima wanje ungobera kugira ngo dusenge. Amaso y'imitima yacu abona ivy'ubuntu bw'Imana itugirira ku munsi ku munsi. Ubuntu nibwo bwadukijije, ubuntu nibwo buduha kuroranirwa, ubuntu nibwo buduha amagara meza tukaryama tukavyuka. Uve hasi nawe utashoboye kuza gupfukama, hari ico wosaba Imana kugira ngo ikugirire. Uve hasi ngishengero ryose, tuve hasi kugira ngo dusenge Imana. Ubuntu bw'Imana buratangaje. Hari ubuntu bw'Imana, hari ubuntu bw'Imana butangaje. Urashobora kwinginga Imana kugira ngo amaso yawe ahumuke mu kubona ubwo buntu bw'Imana. Wabuntu webutangaje butwikiriza harako. Nagomba umuntu wese turi kumwe ngaha, ndazi ko Imana ari muhemu, kandi abayisenga n'abayirondera mu buryo bw'impuhemu. Ijambo ry'Imana rivuzwe ngo rikumenyeshe ko hari ubuntu wagiriwe, kandi ubuntu bw'Imana nibwo bukubeshejeho. Mugabo rikugabisha tubwo buntu bw'Imana ntubupfisha ubusa. Mwisi turi ingenzi tuhaca turengana. Imana itaguhishuriye ngo ugire ico ukoze muri uyu mwanya w'ubuntu bwayo, uzova mwisi nk'abandi bose. Nta kidari, eka mbere nta nibarabara bazokwitira udatahuye ubuntu bw'Imana. Ivyo hariho ababigenewe, mugabo we uzobenywa n'umuryango wawe. Gusaba Imana ikwereka ubuntu bwayo, ubugenderemo, ukoreshwe nabwo, ubumenyi ubwature, ubuvuge. Fata umwanya usenga Imana. Uri kurakora iki? Ko ubuntu bw'Imana buduha kwikunkumura ivyaha twakoze.
ubuntu bw'Imana ari bwo butubeshaho. Shimira Imana ubuntu bwayo kubahagaze, abandi basaba Imana bahishurira ubuntu bwayo ico bokora bakiri no munsi y'izuba kugira ngo babike ibihoraho mu gihugu cyo mwijuru. Reka dusaba abakozi b'Imana turi kumwe hano bashike hano, turagomba gusenga, duca dusengera n'abakitswe n'amagara. Mushike hano turagomba gusenga, dusenga isengesho ko bapfukamye, turasenga isengesho ku ishengero ryose, turaca dusengera n'abantu bakitswe n'amagara. Reka dusabe Patrick umukozi w'Imana ashike hano asenge Imana, adusengere twese. Bene data amaso yacu ahumuke tubone ubuntu bw'Imana.